mwaramutse canke mwiriwe bivaye no muherereye. Ni kuri Pam Channel TV twiyumviriye ati reka tutemberere aho Homes Kings isanzwe ikorera hano mu gisagara ca Bujumbura muri ville aho bita kuri Boulevard de l'Iprona inimero 40. Uyu munsi ngo mwatuzaniye iki? Uyu munsi twashimye kugendera Homes Kings tubaganirize ku bijanye n'igurishwa ry'amatongo hamwe n'amazu. Reka twakire muri Pam Channel TV umutumire uno munsi uwo twasanze hano muri Homes Kings. Turabaha ikaze mwidondero ko batabazi muvuge nico mujejwe muri Homes Kings. Ego murakoze cyane ko mikaze mu kiganiro nitwa Parfait Suisse n'abandi responsable ya recherche muri Homes Kings. Mu minsi iheze twarakiye muri Pam Channel TV brand ambassador aho yaje kutubwira ibikorwa muri rusange bya Homes Kings aho bigeze. Uyu munsi rero twongeye kwakira responsable de recherche. Mbe mwotubwira uyu munsi ivyerekeye amasoko muri Homes Kings by'amatongo n'amazu byifashe gute? Murakoze cyane nubamenyesha ko uno munsi byifashe neza gose kuko beshi batahuye umugambi wa agence immobilière natwe Homes Kings turabafasha kuronka amatongo n'amazu bitarinze kubagora. Twarabonye Homes Kings yuko ubu mwageze no hanze y'igisagara quartier périphérique. Beho huba hariho inyungu mu kugura parcelle hanze y'igisagara nimba zihari zoba ari nkizihe kuko twasanze abantu benshi tutakunda kuba hanze igisagara kuko dushaka kuba hafi y'igisagara. Ego inyungu irahari icambere nuko igisagara gitera caguka hama ica kabiri nuko harazimbutse. Par exemple murabona ko parcelle zo 2010 ari imwe muri quartier ariyo Miroir quartier Carama yagugwa 10 millions par an. Mugabo ubu uri kuraraba igura 50 millions. Ni kuvuga abantu bashoboye kumenya ubwenge baguze itongo hakiri kare. Ubu rero bakora bona avantage yavyo. Nico gituma tumira n'abantu kugura ayo maparcelle cyangwa amatongo ari kure y'igisagara. Urumva rero maduhamagarira kuhurumbira hanze y'igisagara cyane gose. Aho nyene nk'ama parcelle mu office aho hanze gisagara ni nkaya kugira ngo uyu munsi uko dukurikirana cyo uvuga ati muri ka kanoti kanje nabitse kuri konti reka ndabe ko cyo no hakura. Murakoze cyane mumbajije ikibazo ciza ndatumira mpamagarira abantu bose haba banyumva canke abari hanze n'abari mu gihugu cy'u Burundi nuko twebwe Homes Kings twaje tubababira inyisho y'ibibazo by'amatongo. Ni kuvuga twe turafisa amatongo ari Nyabugete ari ngahanye Mutimbuzi Kabezi tukagira Carama Miroir Maramvya aho hose n'amatongo dufise ushobora kufisa umugambi wo kubaka inzu iri moderne cyangwa kavuga ati jewe shaka ko investisa mu bintu by'amatongo. Homes Kings yaje nk'inyisho y'ibibazo byanyu. Okay. Muri Homes Kings ikintu baziko ni kudandaza amazu cyane amapartement cyane abaza gukota cyane n'abazigura. Mbe hoho rero tugiye mu byerekeye amazu n'amapartement. Umuntu yumvise inzu cyane apartement iri equipe aho ndavuga irimo intebe iriki n'indi nzu itari equipe urumva atakina kimwe kirimo nihenjiza kurusha yindi. Murakoze cyane kwico kibazo cyanyu mugabo nagoma ndababwire yuko bose bafise inyungu bose barinjiza. Ni kuvuga gusa ngoma ndabahe example y'inzu yifise equipment n'ifitafise ama equipment. Ni kuvuga uyo muntu afise ibikoresho biri mu nzu ndavuga intebe ama television cuisine. Uyo muntu ego aragira amahigwe ayo yitwa ibakwe byo kuronka ingenzi ziza zimara imisi mikeyi bagashikira mu nzu yiwe bakabona nimba design y'inzu canke nimba ari ibikoresho hama wundi nawe afise inzu idafise ibikoresho nawe agira amahigwe yo kuronka umuntu amaraho igihe kinini kandi amuriha régulièrement. Ni kuvuga amuriha amahera aza kuri konti. Ico cyo tumufasha uwo muntu kuko ari abantu amazu yabo batinya guha abantu batazi batizeye. Homes Kings rero atanga niyo service yindi twecha tumufasha kubanza kwiga statut canke sije y'umuntu uwo muntu ajya gufata iyo nzu ku buryo atomoheranira ikindi naco tukagira na suivi kw'inzu yiwe iguma iri propre. Ni kuvuga idacafura. Hari abantu bazi bakonona inzu natwe turamufasha muri ico gihe kugira inzu yiwe iguma imeze neza
hama azoronke n'abandi ayinjizamwo uwavuyemo. Murakoze. Bisigura ngo muri Home Skins umuntu wese ashobora kwitora cyangwa ashobora kuryoherwa bivaye n'ibyo hasanze, yaba hariho inzu iri equipe cyangwa iyindi itari no equipe, niko umushatse kudusigurira. Yego cyane. Uyu munsi hari umuntu avuga ati nane ndifuza gusha mu mutahi wanje mu gisata cy'amatongo, nigiki uwo muhanura? Ni ikintu gishobora kuvamo akanoti cyangwa n'ikintu akitwayemo nabi gishobora nawe kumuhombera? Umbajije ikibazo ciza cyane. Yego je nk'umuntu ashaka gushamwa mutahe mu bintu by'amatongo, no muhanura ko icambere na mbere yobanza karaba kugira itongo giwe ati shaka kugira ahantu hatumbereye. Je no muhanura ko yoja kure y'igisagara, kubera tureko turaraba n'umugambi w'igihugu yo kwagukira, ugasanga intara ziri kure y'igisagara nizo ziriko ziragurwa ku mahera makeyi. Je no muhanura ko yogura parcelle iyo tongo giwe, akaba afise na projet yiwe avuga ati je shaka kuinvestisa muri kiniki, kuko ayigurana nivyo navuze n'ubwa mbere, ugura ku mahera makeyi hama ufise umugambi wawe urangura neza. Par exemple twe turafise amatongo ari imwaro, imwaro itongo ama hectare na hectare, ushobora kuba ufise umugambi agafata jewe ndafise umugambi wo kugira ishuri, umugambi wo kubaka nkagira industry wanje, cyangwa umugambi wo kuvuga ati ndafise biya by'amashira hamwe dushaka kubaka ikiniki tworore, dushigikira umugambi wa son excellence, tubareka dushigikire umugambi wo korora. Ni kuvuga rero jewe ikintu ca mbere nshira imbere no muhanura ko yoja kure y'igisagara, ukaja turafise imwaro, turafise muramvya, aho hose urashobora kugura itongo mu mahoro meza cane. Yego. Uyu munsi rero umuntu araje avuze ati reka nze ntumbere Home Skins ifashe nanje gushamo kanoti muri ayo matongo, haco mu mufasha? Ego turabimufasha cyane. Burya nico gituma twebwe muri Home Skins tubafasha n'iryo tongo ayo matongo turavuga y'imwaro, tuba dufise titre ni impapuro ziranga nyene itongo, ugura ibintu biri mu muco, hama wewe nyene n'umuryango wawe mukumva muroraniwe kuko mwaguze ibintu biri mu muco, turabibafashamwo procedure zose. Ego. Home Skins yatwijeje yuko ushizemo umutahe wawe mu mazu ushobora kuronka ibifaranga byinshi cyane. Abarundi bumvise inoti baca bari kanura. Mutumbere Home Skins ihari ku bwanyu. Mu gusoza ikiganiro cyacu rero, iyo twumvise Home Skins twumva agence ijejwe kudutunganyiriza twega bene gihugu mu kuronka amazu yizewe, haba mu kuyagura cyangwa kuyagurisha canke mu kuyakota, navyo nyene barabikora. Turashaka rero kumva akajambo mufitiye twega abakunzi banyu canke nabiteze kuba abakunzi banyu, nakaye kajambo bababwira? Murakoze cyane. Icyambere na mbere ngomba nabwiye ko itongo ari inzahabu mu gihugu cy'u Burundi. Akajambo kanyuma nagomba ndasoze ko ndababwira nuko burya iyo uguze itongo uba wiyinvestise, uteguye kazoza kawe keza. Ejo urashaka kugira umuryango, mugabo waraguze itongo ukarigurira, nako ndababwira ineza kugura itongo kure y'igisagara, urigura amahera makeyi, hama uwo muryango wawe uri kurubaka ubu, ejo uzogenda kuraba rya tongo rigize rifise valeur riteye ubwoba. Rero byiza ndatumirira abantu muri Home Skins, ni agence immobilier ibafasha kugura kugurisha mu buryo bwizewe, uburyo burimo amategeko. Ni kuvuga twebwe tuguye ikintu twabanze kugira ko amatohoza, itongo waguze turakwereka impapuro, turakwereka ibintu byose, ama procedure yose ku buryo rironka mu buryo bwizewe atamatati ririmo. Ndabwira abantu bose, ndatumira abantu abanyamahanga surtout n'abantu bo mu Burundi muri ko muriyumvira ikintu mwa investisa mu matongo, kuko itongo ni inzahabu, ejo rizoba rifise valeur iteye ubwoba. Uno munsi turiko turabona amakasiya mwamwe ikarezwa tuzi ngo yari amashamba mu gubonye afise amazu ateye ubwoba. Tembera ngaho hafi muri Miroir, ubu ni quartier nziza, turafise quartier yitwa quartier diaspora, ubu n'amakartier ateye ubwoba. Mugabo kare twabona ko mengo naho bizoja n'amatongo gusa, mugabo aya ma RN3 yose ibarabarizo bientôt mu mugambi w'igihugu rizoba rigendeka. Gura mu Kabezi, gura he, muzosanga amatongo yanyu vraiment mwarateguye kazoza kanyu keza. Nico gituma ngoma ndababwira mushaka kugura mu buryo bwizewe, kare muri Home Skins tubafashemo byose.
murakoze. Nukureka tubashimire ku mwanya mwaduhaye, nukuri turabashimiye, mukomeze kugira ibikorwa vyiza hano muri Homesking. Murakoze cyane, natwe turabashimiye ko namwatugendeye tukabamenyesha tukaba n'umuco surtout ku vyerekeye vy'amatongo. Hama nongera nibutsa abantu badukurikirana n'abaturaba hafi, ndabibutsa ikibanza Homesking situmbereyemo ni Boulevard Doripona numero 40. Abashaka kutubura, abashaka kutwandikira kuri WhatsApp, turafise WhatsApp, turafise Instagram, bashaka kuraba n'ibintu dukora kuri site web yacu, bashaka kudukontakta naho kuri appel, turafise numero de telefone ni numero 69 07 77. Okay. Murakoze namwe. Reka dushime mwebwe mwese mwatangwanye natwe kuva ikiganiro gitangura kugeza uyu mwanya, naho ubutaha ni kundi munsi n'undi butumire mushasha. Murakoze, mugire byiza.